Yesu ashimwe bene data, Yesu ahabwa icubahiro. Turanezerewe cyane muri kano kanya, ndumva mfise umunezero mwinshi cyane muri ano masengesho tumazemwo iminsi 16, kandi tukaba tugiye gukomeza kugeza uku kwezi kose, kandi ndabibutsa ko ni nyuma y'uku kwezi tutazoba duhagaritse amasengesho. Uyu munsi rero turi ku itariki 16 z'ukwezi kw'icenda, ni saa 10:12 muri aya masaha turiko turavugana. Ndashimira umwami Yesu iki gitondo ciza. Muri no joro numvise umwami Yesu ambwira ati ugiye kubona ubwiza bw'Imana, ugiye kubona ubwiza bw'Imana, ugiye kubona ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Iryo jwi naryumvise nk'igihe Yesu yabwira mushiki wa Lazaro ati sinakubwiye nti niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Yesu yambwiye ko ngiye kubona ubwiza bw'Imana. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Tugiye kubona ubwiza bw'Imana. Ndagira ngo mbwira abari muri groupe y'amasengesho bamaso yuko tugiye kubona ubwiza bw'Imana. Ndagira ngo mbwira abari ku musozi w'Imana, abari ku munara w'umurinzi, abashibamye, abateramiye Yesu, abateramiye guseruka kwiwe, yuko mugiye twese, tugiye abizera bose tugiye kubona ubwiza bw'Imana. None rero reka dusome mu butumwa bwiza bwa Yohana igihimba c'11 umurongo wa 40. Yesu mwumve uko yavuze. Aya majambo niyo mbyukanye muri kino gitondo, aya majambo nayarayemwo kandi niyanzindukanye. Numvise umunezero. Reka tunezeranwe ibi vyiza n'ivyishimo n'ibirori. Ewe muntu atari muri ano masengesho yarahombye, ewe muntu atariko araganira na Yesu yarahombye, ewe muntu atiteze guseruka k'umwami Yesu vuba cane agiye guseruka ku bicu yarahombye. Bene data nimwumve uyu munezero. Umurongo wa 40, Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera urabona ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho ikibuye. Buno Yesu ararangamiza ati data ndagushima ko wanyumvirije. Jewe nari nsanzwe nzi kunyumviriza ubudasiba, ariko mbivugishijwe n'ishengero rihagaze ngaha kugira ngo bizere ko ari wewe wantumye. Amaze kuvuga ivyo asemerera n'ijwi rirenga ati Lazaro ngwino sohoka. Uwari yapfuye arasohoka, azingiriwe kw'impuzu ku maguru no ku maboko n'igitambara gipfutse mu maso hiwe. Yesu arababwira ati nimumuhamburure mumureke agende. Imana ishimwe cyane. Yesu aravuga ngo sinakubwiye nti niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Ndagira ngo mbabwira abari mu masengesho, nimwizera murabona ubwiza bw'Imana, mugiye kubona ubwiza bw'Imana. Umuntu wese niyamara kwihana icaha n'akandi gisa n'icaha agiye kubona ubwiza bw'Imana. Yesu agiye kurangurura, Yesu agiye gusemerera. Aya majambo n'amajambo akomeye cyane ngo nuko ngo Yesu amaze kugira uwo mushiki wa Lazaro, Imana ishimwe cyane, amaze kubimuganiriza ngo nuko rero bakuraho ikibuye, kuko bari bamaze kwizera baca batangura gukuraho ikibuye. Imana ishimwe cyane, baca bakuraho ikibuye. Ndagira ngo nkubwire mwene data, nawe niwakuraho ico kibuye, niwakuraho ico caha, niwakuraho uwo musozi, niwakuraho ivyo biguhanamiye bikubangamiye, ukabisenya ukabirandura mw'izina rya Yesu, ugiye kumva ubwiza bw'Imana bukayanganiramwo, ugiye kubona ugukayangana k'umwami Yesu. Haleluya. Kuraho ico kibuye, kuraho ico kibuye. Ni ngo bakuyeho ikibuye caho Lazaro yari yarazitswe, bari baramuzitse bamuhamba mu kuzimu, barangije baca barenzaho ikibuye. Iyo umuntu apfuye mwene data, umunyavyaha abasa n'uwamaze gupfa, abasa n'uwamaze kurenzwa kw'ikibuye. Biragoye ko umuntu yikiza, biragoye ko umuntu yizura, biragoye ko umuntu yitabara, biragoye ko umuntu yirokora. Mwene data, ndagira ngo tugusengere kugira ngo ico kibuye kikuveko, ico kibuye gitembagare, kugira ngo usengerwe, wongere gutabaza mu ijuru, wongere guhamagara Imana, wongere gusenga mu izina rya Yesu kugira ngo Yesu agutabare, kugira ngo ico kibuye bagikureho. Kuko Marita na Mariya nibo basanze Yesu, bamusanga iyo yari ari kure,
bahagenda urugendo rurerure kugira ngo baze kumuhamagara, kugira ngo aze kubatabara abakirize musaza wabo, ariko hari yaramaze gupfa kandi bari baramaze kumuhamba. Ariko Yesu ahageze arabwira ati nimukureho ico kibuye, ico kibuye nigikugweho mu izina rya Yesu. Ikibuye kikuriko nigitembanwe n'umuvo. Ngo nuko bakuraho ikibuye, buno Yesu ararangamiza ati data ndagushima ko wanyumvirije. Imana ishimwe cyane. Iryo niryo jambo Yesu yahereyeko ati data ndagushima ko wanyumvirije. Ndabwira abantu bose, ndababwira nti yewe umuntu udasenga, yewe umuntu uvuga yuko utosenga, aha Yesu yasenze hari ku mugaragaro, hari imbere y'abantu, abantu bose bari bakoranye, hari abantu benshi kuko aha ni hafi ya Yerusalemu, kandi abayahudi bose bari baje kuza kwirura. Uwo niwo mugenzo, n'umugenzo w'abayuda wo kwirura umuntu yagandaye, umuntu ari kucunamo, umuntu ari ku kigandaro, baca baza kumutabara kugira ngo baza bamuzanire udukwi, hanyuma bace baza bamuremeshe, bamuhoza amarira, babane nawe mu marira no magorwa. Yesu atangura gusenga, haleluya, atangura kuvuga gushima. Ndagira ngo mwene data usenga ushima Imana, uvuga ati data ndagushima ko wanyumvirije guhera kera Yesu waranyumvirije, kuva tugitangurana no masengesho waranyumvirije. Oh haleluya. Mwene data abwira Yesu uti Yesu ndagushima ko wanyumvirije, ndagushima ko wanyumvirije mu rugo rwanje, ndagushima ko wanyumvirije mu bibondo, wanyumvirije mu bana banje. Haleluya, 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 haleluya. Nanje ndashima Yesu ko yanyumvirije hagati y'umukenyezi wanje, yanyumvirije hagati y'ibibondo vyanje. Imana ishimwe cyane. Yesu yarambereye igisubizo, yarambereye inyisho. Nawe ubwira Yesu uti Yesu ndagushima ko wanyumvirije, waranyumvirije. Yesu yaratwumvirije muri ano masengesho, yavuga ati nimuze mushire ko musenge, kuko murazi ko gusenga no kuyagana Imana. Na Yesu yarasenga, none nitwe tutosenga? Ahubwo rero nitwe twari dukwiriye gusenga, kuko Yesu yari umwana w'Imana, yarafise ububasha, yarafise ubushobozi, ariko Yesu yarasenga, ntiyaraba yuko izo mbaraga asanzwe azifise. Ngo nuko bakuraho ikibuye, buno Yesu ararangamiza ati data ndagushima ko wanyumvirije. Imana ishimwe cyane. Jewe nari nsanzwe nzi kunyumviriza ubu dasiba, nari nsanzwe kunyumviriza ubu dasiba, ariko mbivugishijwe n'ishengero rihagaze ngaha kugira ngo bizere ko ari wewe wantumye. Mwene data wizere ko Yesu yatumwe kuri wewe. Yesu yaratumwe mu basenzi, mu bizera, yaratumwe ku bari mu isi bose, yaratumwe natwe, yaradutumwe ko, nanje yarantumwe ko, nawe yaragutumwe ko. Yesu arimo aradusengera. Yesu n'umuherezi mukuru, asengera biwe, asengera n'abapfuye bari muri koma, n'ibiyingiyingi, n'abatakivuga, n'ibiragi, n'impumyi, n'abacumbagira, n'abagowe, n'abarushwa, n'imfuvyi, n'abapfakazi. Yesu arimo arabavuganira. Yesu arimo aravugira n'abapfuye bari munsi y'ivu, batakivuga, bapfuye baboze, niyo zarabatonze ko, abandi baracitse nk'ibivu, basigara amagufa, n'amagufa yaragiye mu bivu. Ariko Yesu umva ingene abavuganira. Yesu aradusengera. Yesu arasengera abo yaremye n'abari mu kuzimu. Yesu arabasengera. Nimwumva ukuntu yasengeye umuntu ari mu kuzimu. Mwene data, Yesu arasengera n'abari mu kuzimu. Oh, mbere Yesu yaravuze ngo genda muzura abapfuye, genda muzura abapfuye. Erega Yesu arazura abapfuye, erega Yesu yaratubwiye kuzura abapfuye. Erega mwene data niwumva amajambo akomeye cyane. Yesu aratubwiye ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Yesu aravuga ngo ariko mbivugishijwe n'ishengero rihagaze ngaha kugira ngo bizere ko ari wewe wantumye. Izere mwene data, izere inshuti y'umusaraba, wizere Yesu, izere umwami Yesu. Urakira ivyo vyago, urakizwa ayo magogwa, urakizwa izo ntambara, urakizwa ayo makuba. Ico kiwe kiratembagazwa mu izina rya Yesu wa Nazareti. Oh haleluya. Oh, murongo wa 43. Amaze kuvuga ivyo, Yesu amaze kuvuga ivyo, asemerera n'ijwi rirenga ati Lazaro ngwino sohoka. Iri jambo ni jambo rikomeye. Ngo amaze kuvuga ivyo, ngo avuga n'ijwi rirenga. Yesu agiye kuvuga ijwi rirenga, agiye kurangurura ku bicu ahamagare umugeni. Inzamba y'iherezo, ya nzamba ya nyuma, imwe yakabanga, ya nzamba izoza guhamagara,
ishengero, ya nzamba y'abatoranijwe, ya nzamba Yesu azoza guhamagara abakijwe n'abatoranijwe, azoza guhamagara abiwe ababwire ari kubica ati ngwino nimusohoke. Azabanza kubwira abasinziririye muri Kristo, nibo bazobanza kuzuka. Ubu turarindiriye, turi mu isezerano, turi mu muhango, turarindiriye, turategereje. Yesu aravuga ngo nimwizera mugiye kubona ubwiza bw'Imana, tugiye kubona gukayangana kwa Kristo. Imana ishimwe cyane, tugiye kubona ubwiza bw'Imana. Nimwitegure, 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 tugiye kubona ubwiza bw'Imana, tugiye kubona ukayangana kw'Imana. Yesu arasemerera, agiye gusemerera, agiye guhamagara Lazaro. Lazaro agiye kongera kumuhamagara, kandi yongera ahamagare n'abapfuye bose bari muri Kristo, abasinziriye muri Kristo gusa. Bamwe bose basinziriye muri Kristo nibo bagiye kubanza kuzuka. Tugiye kwibonera umuzuko wa mbere, tugiye kwibonera umuzuko wa mbere. Imana ishimwe cyane. Oh haleluya, tugiye kwibonera umuzuko wa mbere. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ako kanya ngo wari yarapfuye arazuka, arasohoka, azingiriwe kw'impuzu ku maguru no ku maboko, n'igitambara gipfutse mu maso hiwe. Imana ishimwe cyane. Lazaro yaciye asohoka, Yesu amaze kumuhamagara. Lazaro cyasohoka aje azingiriwe kw'iyo mpuzu, bisobanurwa ngo azosohoka adumeze nk'umugeni. Umugeni nawe aba yambaye amakanzu yera, aba yambaye impuzu zera. Izi mpuzu ziri kuri uyu ubari bamushizeko, reka tuzigereranye n'impuzu z'umugeni. Umugeni agiye kuzamurwa, agiye kuduzwa, azogenda yambaye imirimo y'ibikorwa byo gusenga kw'abera, ibikorwa by'abera azoza yambaye. Azoduga mu ijuru yambaye, azoduga gusangana mu kirere umwami Yesu yambaye yikwije. Imana idutabare, Imana ikomeze kubana natwe. Haleluya. Yesu agiye kugukiza nawe wari warapfuye kera. Yesu agiye kugukiza nawe wari uruhijwe, wari unaniwe, wari usinzikaye, wari umeze nk'utakigira cepfo ca ruguru, ariko Yesu agiye kukongera imbaraga. Ugiye kubona ubwiza bw'Imana, ugiye gusohoka, ugiye kuva mu mva, ugiye kuzuka, ugiye guhaguruka, ugiye guhagarara, uhagarare wemye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Maze igitambaro waguze mu maso igiye kuvaho, usigare wambaye ubwiza bw'Imana, usigare wambaye ugukayangana kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Oh haleluya, oh haleluya. Ngo Yesu arababwira ati nimumuhamburure, mumureke agende. Yesu arimo aravuga ngo nimuhamburure. Yesu ariko aragomba kuguhamburura. Yesu arigomba gukiza ubusambanyi, ariko aragomba gukiza kaboregwe, ariko aragomba gukiza ujya munywe tabi, ariko aragomba gukiza ujya muntu agenda kuraguza, ariko aragomba gukiza ujya muntu agendera mu byisi, ariko aragomba gukiza ujya muntu agiviza kwidoga no kwidodomba no kwiganyira, ariko aragomba gukiza ujya muntu aruhijwe, afise ibibazo, yibaza ati ibintu ndabikizwa nande, ndabitabagwamo nande, nindari bubinkize, nindari bubintu ndokoremwo, ko mbona amagorwa yandengeye, nagize ibibazo bikomeye. Abantu bariko baragira ibibazo bikomeye, bariko baribaza ibibazo byinshi bitagira ibisubizo, ariko Yesu Kristo, Yesu ariko aravuga ngo niba guhamburure. Yesu afise umugambi wo guhamburura, afise umugambi wo gukiza ivyo bibazo byose n'intambara ziguhagazeko. Tugiye gusenga mwene data. Oh Yesu yarasenze, yarasemerera, abwira Lazaro ati Lazaro sohoka. Ndagira ngo dufatanye rino sengesho, kuko tugiye kubona ubwiza bw'Imana. Yesu agiye kuza gutora ishengero. None rero iyi saha ntutegereze ejo, nturindire hirya y'ejo, nubu nyene n'iyi saha n'aya magingo, n'aka kanya nyene, nubu n'igihe n'iki, igihe n'iki mwene data. Niwitege ubwiza bw'Imana, niwitege nonaha muri no sengesho, witege wino jambo ry'Imana turangije gusoma, niwitege kubona ubwiza bw'Imana iyi saha, ibyaha byawe byose bihanagurike. Data wo mwijuru, mwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye, ndaguhimbaza data, ndagukengurukiye cyane. No Yesu, nifatanije na bene data bose, mbanje kwisabira imbabazi n'ikigongo amaraso yamboneke ko. Mwami ndaguhimbaza, mwami nongeye kuvyukana amashimwe, ndavyukanye umunezero, ndavyukanye ibyishimo n'ivyirato yuko Yesu uri kumwe natwe, yuko Yesu ugiye kutwihishurira tukabona ubwiza bwawe, tukabona ukayangana kwawe. Tugiye kubona ubwiza bwawe, kandi twarabonye ubwiza bwawe muri ano masengesho mwami, kuva dutanga
watanguranye n'amasengesho wabanye natwe, wagiye udukemurira ibibazo, wagiye ubana natwe, wagiye utugirira neza, wagiye uvuga ati nimusenge nimushishikare kuguma muri jewe nanje ngume muri mwebwe, ngo ico muzosaba data cyose mwizeye kizokorwa nzogikore, ico muzosaba data cyose mwizeye Yesu warasezeranye yuko uzogikora. Ndagushimira yuko mwami uri kumwe n'abera bose, uri kumwe nanje, uri kumwe natwe, twarakubonye mwami, n'ubu tugiye kukongera kukubona ku mugaragaro, aho uzoserukira ku bicu, aho uzoza guhagarara ku bicu ugahamagara ishengero rikaza rikagusanganira mu kirere muri ya nzamba y'akabanga, aho abapfuye bazozuka mwami mu muzuko wa mbere. Ndasenze mu izina rya Yesu ngo nshimira ngo ukengurukira ibitangaza n'ibimenyetso. Urakoze, uri intsinzi, urakoze, uri umwami w'abami, uri umwami agira neza, uri umwami w'ubushobozi, uri umwami w'imbaraga. Ndasengera umwene data mwami yatewe n'ikibazo gikomeye kikamutera, kikamubuza ibibazo, kikamuteza ibibazo, kikamubuza amahoro mu mutima. Iki kibazo cyongere kumuvako mu izina rya Yesu. Iki gitero cyamuteye kimeze nk'uko Lazaro yari yahambwe bakamushira ku kibuye, ikibuye cyari cyaramutembagariye ko ntabwo yoshoboye kugitembagaza ubwiwe, nta muntu yoshobora gutembagaza igihe bamusenyuriye ko. Mwami Yesu ni wewe wotabara, ni wewe woseruka. Turagutabaje ngo useruke mwami, uyu mwene data mukure ku iki kibuye camutembagariye ko, bamutembagarije ko. Mwami Yesu Kristo, eheraba mwami ameze nk'uwapfuye, ndamusengera azuke ave mu bapfuye, azuke ave muri ko kuzimu, asoke agaruke, aveyo mu izina rya Yesu. Yongere gutabagwa, yongere kurokoka, yongere gukira, yongere gukizwa, yongere kubohoka. Ndasengera ababoshwe bazingiriwe ko imigozi mu maguru no mu maboko, yongere gucikagurika, yongere kuvutagurika, yongere gucikagurika. Turatongoje ibyaha byose ndenga kamere, turatongoje ububi n'ubuzimire n'ubuyobe n'ubutamenya n'ubujiji, turatongoje ibibazo byose n'intambara zose ku bwoko bwawe mwami wanje Yesu Kristo. Tabara nk'uko watabaye Lazaro, yari yarapfuye, yari yaragiye mu kuzimu, yari yarapfuye muri wa mwiza mwami, hahandi atamenye ibiriko birabera ku isi, uwapfuye ntasubira kumenya ibiriko birabera ku isi. Ariko Lazaro yaragiriwe ubuntu, yongera kugaruka inyuma y'imisine, uramugarura, arazuka, yongera kubona ubutaka, yongera kubona biwabo, yongera kubona igihugu ca Isirayeli, yongera gutembera ku isi y'abazima. Ndagushima Mana, garukana uyu muntu yari yarapfuye, yongera kugaruka. Ndamusengera, ndamusabira mwami, waravuze ati muhore musengeranira. None mwami uyu mwene data ndamusengeye, ndamusabiye, ndamukwingingiye, wongere kumurokora, umukize mwami w'icubahiro. Ndasengera umuntu avize icaha camubujije amahoro, umutabara, umurokore. Icaha n'ubuyobe, icaha n'ubujuju, icaha n'ubutamenya, icaha n'ubupfu mwami Yesu Kristo, ndasavye ngo umutabara, umukure ko ubupfu n'ubuzimire, kuko mwami umukozi w'ivyaha abikora yibaza ngo arashigikiwe, ariko mu nyuma yamaze kwisigara ari mu busa, muri zero, yabaye muri ndibuze. Ico gihe mwami acamaramara, iyo abantu benshi bamaze kusanga bakoze iby'ubuhemu mwami, baca basanga mwami ataco bakimaze. Ndabasengera, iyo bakibikora bibaza ngo barakomeye, bibaza ngo basumbye abantu bose imbaraga, ariko ntibamenya ko Imana ibaraba, ibazi, ibabona, kandi bafise mu kiganza cayo. Turasengera bariko barakora ibyaha bihaniye isaha, bihane mwami, bakifise ubugingo, bagifise akanya batarapfa, bakiri mu buzima bwa none, kuko umuntu wese agirirwa imbabazi akiriho, ariko amaze gupfa mwami data ntabakibasha kwivugira, ntabakibasha kwisengera, ntabakibasha kwitabara. Ariko iyi saha mwami, umuntu akiri muzima arashobora gutabarizwa, agatabaza, agahamagara mu ijuru, agahamagara Yesu. Turagutabaje mwami, tabara data, tabara. Ndasengera mwami abakiriho, ndasengera abagifise umwuka wo guhumeka, abagifise ubuzima bwo kugendagenda kw'inosi, wongere kubagendera no kubirura no kubatabara. Tabara mwami, tabara abasinzikaye, tabara abagowe, tabara abarushe, tabara abafise ibibazo n'intambara n'agahinda, tabara abari mu marushwa no mu magorwa, tabara abantu bafise ibibazo bikomeye, tabara mwami abarushe n'abaremerewe. Urakoze, wongere kurokora no gukiza no kugendagendera ishengero ryawe mwami. Ndagushimiye, urakoze mwami, kubera bose barimo baratabagwa, barimo baragirirwa neza, kandi barimo baragirirwa ikigongwe. Urakoze ku bantu babohotse no ku bantu bagiye kubona ubwiza bwawe. Urakoze ku bantu bakwizeye ijoro n'umutaga, bahora bagutegereje mwami Yesu. Nanje nongeye kubantu rakaza mwami Yesu, mwami umpe guhora ngutegereje ibihe byose, mwami umpe guhora ngutegereje ubudasiba, mwami umpe guhora ngutegereje, name mpora niteze uguseruka kwawe ijoro n'umutaga udasiba mwami, kuko atakindi gikorwa nkwiye kuhora nshira imbere atari Yesu wambambiwe ku musaraba, nyitangiye Karuvari Golgotha ku musaraba mwami. Ndagushimira papa, urera
uhoraho Imana nyen'ingabo, ijuru n'isi vyuzuye icubahiro cawe, icubahiro kibi cawe, uhoraho usumba vyose, no mw'isi amahoro abe mu binezererwa. Yesu nushimwe nushimagizwe ushigwe hejuru. Data turagushimiye ko watugiriye imbabazi n'ikigongwe, ukaduharira ivyaha biciye mu mwana wawe Yesu Kristo umunyanazareti umwami wacu. Turabigushimiye. None rero izina ryawe rishemagizwe rihimbazwe guhera mbere na mbere no kugeza n'ubu hose no kugeza ibihe bitazoshira, nuko ndabisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Yesu abagirire neza, Yesu abahezagire. Haleluya. Amen.